Estamos no tempo turi mu gihe em que a figueira aho Israel umusukoni Isirayeli está em sua terra iri mu gihugu cayo, como uma nação livre e nk'igihugu soberana. cidegemvya, igihugu gifise ubudahangagwa. Israel é o relógio de Deus Isirayeli ni isaha y'Imana, e está marcando iriko irerekana o igihe tempo do programa c'integuro divino y'Imana, mostrándonos itwereka que hemos llegado yuko al tiempo final. twamaze kugera ku gihe c'iherezo. Podemos ver Turashobora kubona capítulo 2, mu gice ca kabiri versos 30 al umurongo wa 45, 30 kugeza ku wa 45, y una piedra no cortada de mano, ibuye ritasituwe n'amaboko, lo cual es la venida del ariryo Señor, ari ukuza k'umwami, tanto para la iglesia como para Israel. haba kw'ishengero co kimwe no kuri Isirayeli. Tiene que cumplirse en este tiempo Ivyo final. bitegerezwa gushitswa muri kino gihe c'iherezo, Y la estatua que vio el rey Nabucodonosor, kandi igishushanyo cabonywe n'umwami Nebukadineza que representa el reino de los gentiles, gishushanya ubwami bw'abanyamahanga. y la etapa de los pies y el ribarro cocido, Mu ntambuko y'ibirenge bivanze ivyuma n'ibumba, es en la cual está el reino de los gentiles ariyo ntambuko ubwami bw'abanyamahanga burimwo. actualmente, Muri kino gihe será impactado por la venida de esa piedra ubwo buzokogwako kubwo ukuza kwako y va a kabuye, desaparecer kandi buzozimangana, a colapsar el reino del espíritu. buzimangane ubwami bw'abanyamahanga. Cuando vemos las naciones, Iyo la tubonye mu bihugu imibereho ibihugu birimwo situación económica imibereho y'ibijanye n'ivy'ubutunzi, en donde las naciones aho ibihugu podemos ver que están en quiebra turashobora kubona yuko y el viejo mundo biri mu kuba nabi cane. Isi ishaje está con dolor de parto iri mu bise vy'ukuramukwa, y está con dolor de muerte, iri mu ibise vy'ugupfa. está en grande confusión Kuno kuzazanirwa gukomeye económica, ku bijanye n'ivy'ubutunzi, política, ibijanye na politike, religiosa mu bijanye n'ivy'iyobokamana, y de demás formas, ndetse no mu bundi buryo, lo cual nos muestra arivyo bitwereka que estamos ya al final yuko turi kw'iherezo, twamaze gushika kw'iherezo, y vemos la violencia kandi turabona ubugizi bwa nabi que hay en bukomeye todas las naciones, buhari mu bihugu vyose, como en los días de Noé, nk'uko vyari biri mu misi ya Nowa, que el mundo estaba aho isi lleno de violencia. yari yuzuye ubugizi bwa nabi. Pero en aquel tiempo Ariko kiriya gihe Dios tenía un profeta Imana yari ifise umuvugishwa llamado Noé, yitwa Nowa, al cual le reveló ari we las yahishuriwe cosas que iban a suceder ibintu vyari bigiye kuba, y cómo escapar, ndetse n'uburyo bwo kubicika, gucika ibihano vy'Imana que vendría sobre la tierra. arivyo vyari bigiye kuza kw'isi. El arca representa a Cristo. Ubwato bushushanya Kristo. Cristo es nuestro refugio. Kristo niwe buhungiro bwacu, niyo nkinzo yacu. Cristo es el Kristo único medio niwe de salvación. gusa agakiza kacu. Y entrar a Cristo Kwinjira muri Kristo es entrar al arca de ni salvación. ukwinjira mu ubwato bw'agakiza. Por lo tanto, Nuko rero estemos en Cristo, el arca de turi salvación, muri Kristo, isanduku y'agakiza, ubwato bw'agakiza, twizigiye, en que Él nos librará tumwizigiye, kandi twizigiye de la kazodukiza, gran tribulación adukize umubabaro mwinshi que ha de venir sobre la ari tierra. wo ugiye kuzira isi. Conscientes de que Dusobanukiwe estamos como en los días de yuko Noé, turiko turabaho nko mu minsi ya Nowa, en donde los juicios divinos aho ibihano vy'Imana están señalados para caer sobre la tierra. byavuzwe ko bizozira isi. Y estamos también Vyongeye como en los días de Lot, turiko tubaho nko mu minsi ya Loti, en donde cayó aho el juicio de fuego ibihano vy'umuriro sobre Sodoma y Gomorra.
Gomorra. vyaziye sodomu na gomora. El mundo está Isi como Sodoma y Gomorra. imeze irikibaho nko mu gihe cya sodomu na gomora. Por lo tanto, Nuko rero estemos alertas, tube tugavye, porque de parte de Dios, kuko ku como mana ya en los días de Lot, Dios con sus arcángeles Gabriel y imana yari Miguel, hariya mu minsi ya Loti. Imana yari kumwe n'umumarayika Gaburiyeli na Mikaheli y luego los otros dos ángeles, basangira ivyo mu gitondo na Aburahamu. Nuko mu nyuma y se abo van bamarayika en la casa babiri de Lot. baragiye kwa Loti barasangira, barafungura bari kumwe na Loti. Turi mu Para la gihe visitación de Dios, igihe cy'ukugendererwa, igihe cy'urugendo rw'Imana kubw'umugisha, de los creyentes en Cristo. umugisha w'abizera Kristo. Es un tiempo Ni igihe para la visitación final de Dios a los igihe gentiles. cy'urugendo rwa nyuma rw'Imana ku banyamahanga, urugendo rwa nyuma Para la iglesia del Señor ku Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y luego Nuko mu nyuma para el pueblo hebreo. urwo rugendo ruzobandaniriza ku ihanga ry'Abaheburayo. Nuko rero A la hora que nos ha tocado tukangukire vivir, isaha turiko turabamwo. es más tarde Twaracerewe de lo que nos imaginamos. kuruta uko twe twovyibaza. Israel, Isirayeli, el hora de Dios, isaha y'Imana está dando la hora iriko iratanga isaha, hora final, isaha ya nyuma, la hora para la venida del Señor, isaha y'ukuza k'umwami, visitando y para visitar a su kugira iglesia. ngo agendere ishengero ryiwe, nuko mu nyuma agendere na Isirayeli. Nuko rero tube tugavye, Y mirar turiko turaraba las cosas que turaba ibintu ivy'Imana yavuze estaríamos haciendo ko vyari kuzoba biriko biraba, kandi ko bizoba biriko biraba muri kino gihe c'iherezo. cuando vemos también Kandi vyongeye que se está construyendo una gran tumaze carpa kubona catedral. yuko hariko harubakwa ihema rinini Karupa katedrale. Estemos alertas Tube tugavye, porque algo grande de kubera parte de yuko Dios ikintu gikomakomeye cyane kivuye ku Mana kiriko kiritegura kugira ngo gutyo kibe. Por lo tanto, Nuko respaldamos rero dushigikire ese proyecto iyo proje, de esa iyo construcción nteguro y'inyubako de esa gran carpa catedral. y'ihema rinini Karupa katedrale. Hay una visión que le fue dada, Hariho iyerekwa ryatanzwe, hay una visión que le fue hari dada iyerekwa ryatanzwe rihabwa de una gran Rev. carpa William catedral Branham ry'ihema rinini Karupa katedrale, en donde la tercera aho etapa ugukwirwa kwa gatatu será manifestada kwari kuzogaragara, y en donde la fe aho ukwizera para ser transformados kuduhesha uguhindurwa vendrá a todos kuzoza los creyentes kubizera bose. desde ese lugar. Uhereye muri ico kibanza ko kwizera kuzokwira no mu bindi bihugu Por medio biciye de satélite kuri satelite y de internet no kuri y interinete, diferentes medios ndetse biciye de no comunicación. kwitumatumana ritandukanye. No importa dónde estén Ntacyo los escogidos, bitwaye aho abatoranijwe bazoba bari, la palabra revelada ijambo rihishuwe de los 7 rizobagera ku ry'imituragaro indwi, kugira ngo gutyo baronke ukwizera kubahesha guhindurwa no kujana na Kristo a la cena de la mu boda del birori Cordero. vy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Tanto hermanos, Nuko rero mubandanye mukora mu nteguro y'Imana ihwanye na kino gihe c'iherezo, y estemos alertas, kandi tube tugavye preparados twiteguye para venir del Señor kuza k'umwami, y para nuestra ndetse transformación, no kubwo uguhindurwa kwacu, para dar la kandi bienvenida kugira ngo gutyo duhe ikaze a los muertos en Cristo. abapfiriye muri Kristo Cuando resucite, igihe bazozuka. no sabemos en qué año, Ntituzi umwaka uwo ari we, pero sabemos ariko turazi para el tiempo final. yuko ari igihe cy'iherezo, kandi turi mu gihe cya nyuma. Por lo tanto, bien Nuko agarrados rero de Cristo, tuba tugumbiriye neza Kristo, marayika w'isezerano, adelante sirviendo mubandanye mukorera Kristo umucunguzi wacu. continúan tener Mubandanye pasando mwebwe mwese una noche mugira ijoro ry'umunezero ryuzuye imigisha ya Kristo, marayika w'isezerano. feliz. Dejo con ustedes Ndasiga hamwe namwe nuevamente bundi bushasha al reverendo Revera Osvaldo Aparecido Natale, Oswaldo Aparecido Natale, Aparecido Natale, y ndetse misionero n'umukwizabutumwa Miguel Bermudez Marine. hacen todos Mwese muy buenas noches. mugire ijoro ryiza.